kuri uyu wa kane igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2024 imbonerakure rurikiye muri zone Gatumba cyane cyane umutumba wa Vugizo nayo ikaba iri kuri frontiere igenda kuri Kiribawondes ari namwe haheruka kwicirwa abantu bashika kuri 22 hanyuma n'umutumba wa Rubondo naho hano harabana n'umufurege benshi bawita Ikigende Rusizi ya mbere n'imbonerakure zivuye ku mutumba wa Gaharawe twese twazindukiye muri zone Maramvya aho bita muri Sobel. Iyo Sobel neza iri hagati y'ikigote c'amahoro hamwe n'ibarabara rya 13 rya Maramvya aho benshi bita kuri 13. Aho naho Sobel isanzwe iri ku mutumba wa 13. Mugabo kandi yo aho muri Sobel hasanzwe ari haruguru y'ikambi ya Deseya Asive. Ni kuvuga rero n'ahantu hari ibigazi hahora inka kera bavumuriza umuzungu tukigenda tuzi yuko ari ibikorwa rusange tugiye ko kandi nkako n'ibikoresho twahasanze twabona ko ari ibikorwa rusange nyene tugiye ko mugabo umwe wese batora kagunira bakaca bamuhereza aho kagunira rero uraje kaba karimwo umupanga mu bavuga ati twabatumye ko kugira ngo tubahe ibikoresho hanyuma muheze musubire ku mitumba yanyu ibikurikira muzogirwa n'ababarongoye ariko imbere yuko dushikaho kuri Sobel ku biro vya komine Mutimbuzi hari buramatari w'intara ya Bujumbura Nsengiyumva hari utwara umugambo sendefite muri Ntahangwa yagutse kuvuga Ntahangwa yagutse muri ndinganizo shasha Jean Paul hari n'utwara imbonerakure muri Ntahangwa nyene yagutse muri ntumbero shasha indinganizo shasha yitwa Minani Leonard nawe akaba yahoze atwara imbonerakure mu ntara ya Bujumbura tugeze aho ruzubaza ati nubandanye hariya ariko bo bacabandabanya baja mu biro samusarira komine Mutimbuzi bagira nimubona tubandanije mu Fransa batubwesha Sobel no twaje dusanga rero ivyo bikoresho kandi ababizanye yacu mu modoka mu by'ukuri imodoka yugaye ni imodoka imeze igomba kumera nka Nowa ivuyemwo bitari mw'intebe bakuyemwo intebe mugabo kandi iri filme hose imbere haba ari umushoferi n'umupolisi kandi nyuma hakaba rero imodoka ya Hilux zirimo abatwara umugambi sendefite mu ntara zigize Burundi twerewe baje gutanga ivyo bikoresho bashika babandanya bagenda ibarabara rya Cibitoke twese bakuye mu Gatumba umwe wese yashafata inzira yamuzanye kubera ko igikoresho baguhereza kiri mu kagunira uri wicara muri bisi nyene wigiriye nuko atangora kandi itike umuntu yajemwo barayitanga bakayisubiza umuntu akeza akabandanya rero kugeza ubu turarindiriye amategeko baduha ivyo bikoresho kuvuga imipanga baduhaye ivyo dutegerezwa kubikoresha cyane cyane abari ku mipaka kubera rero komunikasiyo yacu turavye twasanze kuvuga komine Mutimbuzi zone Gatumba umva yararonse na Bubanza hari amakomine yararonse na Cibitoke ari amakomine yaronse ubu rero tuba turindiriye ico batubwira tuzokoresha ivyo dukoresha baduhaye.